Shalom shalom kwa Maynas muraho murakomeye muguwe neza aho muherereye hose muri kumwe na Albert Hadweka, reka turabire hamwe uburyo umuntu ashobora kwinstara application nshasha ya Satoshi kugira ngo ashike kuri iyi airdrop bariko baraduhereza uyu munsi. Mwese murabona ino application twari dusanzwe dufise, murareba handitse ngo mo bisigura mon compte, mugaca muhafyonda, mumaze kuhafyonda muca muza kuraba munsi ahanditse téchargement mwese murahabona ni aha munsi mukahafyonda, mumaze kuhafyonda murabandanya hejuru ahanditse site officiel twese turayibona aha hejuru tugaca tuhafyonda, nuko tukabandanya tugahitamwo aha handitse téchargement Android APK tukahafyonda, duhejeje kuhafyonda duca tubandanya, barakubwira yuko application yawe ishobora guteza ikibazo kuri telefone ariko nta kibazo na kimwe ishobora guteza, iri sécurisé, niho duca tuza gufyonda aha handitse ngo técharger quand même, duhejeje turabandanya baca batwereka application yanditseko Satoshi $5000 GLO.APK. Iyi application rero hari abo yugururirako bigaca bikunda ariko abandi baca bagenda kuyitora muri gestionnaire de fichier. Tubandanyije rero duca dukora kuri installer, murayibona installer aha munsi, tukainstalla ya application, duhejeje kuinstalla duca dufyonda ouvrir tukayugurura, duhejeje kuyugurura duca dushika kuri ya free airdrop. Iyi free airdrop rero nta kindi iza kuduhereza, iduhereza tableau imeze uku mubibona, hama tugaca tuza kwiga ama fonctionnalité asanzwe ayikoregwamwo. Iyo airdrop rero nuko ihita itanga kuri ecran, twifuje yuko twobanza tukayibahereza uburyo uyinstalla, hama duheze turabire hamwe uburyo ushiramwo izo test project bariko baratuzanira uyu munsi kugira ngo dushobore kwigaho. Murakoze, yari Albert Hadweka.